ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Umutwe w'ijambo uno munsi iravuga ngo hoba hariho umuvugishwa. Ni ikibazo ariko kandi en même temps ifise réponse mu byo ngomba ko tuganira ko kuri uno munsi. Haleluya. Ariko kandi iki ni kibazo cabajijwe n'umwami. Ndashaka guhera ku nkuru yiwe muri abami ba kabiri igice cya 3 ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12 niho hariyo iyo nkuru. Abami ba kabiri igice cya 3 ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Yehoshafati aravuga ati, ijambo ry'Uhoraho riri muri we. Nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati n'umwami w'Abanyedomu bamanuka bajiyari. You need those. Okay. Hallelujah. Hari abami batatu baje gutera agace ka Yuda. Gihe baza gutera agace ka Yuda yari itwawe n'umwami yitwa Yehoshafati. Aba bantu mukungene baje gutera baje bafise inkomezi zidasanzwe, ariko Bibiliya ivuga mu nkuru zo hejuru bamaze kugera hagati baje kugana igitero, essence irahera, igitoro kirahera. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo bari batekeye ivyankenegwa vyo kugaburira amafarasi bafise n'amazi, ariko Bibiliya ivuga ngo amazi arakama, bituma iyo cortege idashobora gusubira kubandanya. Abo bami uko ari batatu bakwama mu nzira. Uyu mwami Yehoshafati amenyeshwa yuko abari baje kubatera bikoalije canke bagiye hamwe abami batatu. Yehoshafati amenya yuko aba bantu bagize ikibazo cyo mu nzira, bagize pane kuko provision zabo mu mazi ntizangana n'urugendo bagomba kugira. Amaze kumenyeshwa ibijanye n'iyi pane, Bibiliya ivuga ngo Yehoshafati azazanirwa n'iyo situation. Amaze kuzazanirwa, amaze kwimvira ukungene abigenza, Bibiliya ivuga ngo Yehoshafati arabaza ngo hoba hariho uvugishwa. Hoba hariho uvugishwa. Iki cifuzo canke iki kibazo Yehoshafati yagize ni kibazo twese duhora tugira mu buzima bwacu iyo turiko turaca mu bihe bitandukanye, kuko muri iki gihe c'isezerano rya kera Imana mu kuvuga yavugira gusa mu bavugishwa. Imana ikagenda iha message abantu, haba ku gatwe kabo nk'imiryango canke haba ku gatwe kw'abarongora nk'abatwaye igihugu. Abami bagenda igihe cyose barondera kumva icimviro c'Imana, kuko naho bari abami batwaye bafise inkomezi, hari amasituasiyo bagiramo mu buzima bwabo bakumva bakeneye kumenya ic'Imana ivyibazako. Uno munsi muri kino gitondo ndatangura mvuga ngo hariho ibihe mu buzima bwacu ducamwo bigakenerwa cyane yuko tumenya icimviro c'Imana bivaye n'amasituasiyo ubuzima bwacu waba uriko buragira gute, ubuzima bwacu waba uriko buracamwo, kuko dutahura yuko dufise aho tugarukira. Kandi hari igihe c'ukuzazanirwa, hari igihe c'ikigeragezo, hari igihe mu kazi kawe ibintu vyanka ukagerageza ibishoboka byose mu bwenge Imana iguha ukabukoresha, ariko wagera hagati ukabona bwa bwenge Imana yaguhaye ntibugufashije kwisohora muri ca kibazo. Hari igihe ugira gutyo ugahabwa amakuru mabi kubijanye n'amagara yawe, wagira gutyo anya ugasanga n'abakuvura nta vyizigiro baguhaye, kandi ibiharuro canke ibipimo bagupinye bakakubwira yuko ibihe bitagiye kuba vyiza ku buzima bwawe, ariko nawe ukumva yuko vy'ukuri ugomba kugwana n'ico kintu, ariko amakuru mabi akaguca intege. Ndashaka kuvuga ngo mu buzima tubayemwo muri iyi si turimo hama hariho ibihe bibi bishobora kuza mu buzima bwacu, kandi bikaza ari ibihe bituremera canke biza ari ibihe bidutera guhagarika umutima, kuko aba ari ibihe bitandukanye n'umuvuduko twari dufise iyo twari ko turaja, imigambi twari dufise, ivyifuzo twashaka gushikako, iterambere twashaka kwibonamwo mu myaka mu gihe kanaka. Ariko ugasanga du jour au lendemain hari ikintu kije, hari ikintu kivutse, cyo kintu kikaza kikakunyiganyiza kweri, kikakunyiganyiza, kandi ukumva vy'ukuri urabuze
aho ufatira. Bimwe bishobora kuza ari ibibazo bifatiye ku by'ubutunzi, hari ikindi gihe haza ari ibibazo bifatiye ku by'umutekano wawe, wagira gutya ugasanga urugarijwe kweri mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi gihe hakaza ibibazo bifatiye ku magara, ikindi gihe ibibazo bikaza ugasanga ni ibibazo bifatiye kubukunda abavyeyi bawe, abana bawe, umugore wawe, umugabo wawe, ukisanga vy'ukuri uri mu bibazo. Yesu ashimwe cyane. Simvuze Yesu ashimwe cyane kubera ibibazo, ariko Yesu ashimwe cyane no hagati mu bibazo. Yesu ashimwe cyane. Umunsi mubi urabaho. Abo twari kumwe mu gatondo navuze ngo ibibazo biri mu bintu vya mbere, ni ibibazo umenga bitagira indero, kuko ibibazo ntibisaba handevu, ibibazo ntibidodora, ibibazo bica mu idirisha, bigaca mu muryango, bigaca mu mabati, ibibazo bica ahantu hose. Ibibazo birabaho muri ubu buzima. Ariko kandi igikomeye no musi muri kino gitondo ngomba kwifokarizamo, singomba guhagarara cyane kukungene hari ibibazo bishobora kudushikira n'ibiki, ariko ngomba kwifokariza beaucoup plus kuri disponibilité y'ubuntu bw'Imana, kuri disponibilité y'ijwi ry'ubuvugishwe. Ijwi ry'Imana riza rikadusanga hagati muri urwo ruzi rw'ibibazo, tutaba dufise ingene tubiresolva, tutaba dufise ingene tubisohokamwo. Uri kurirukanwa aho ukorera, baraguhaye ikiringo, uri kurirukanwa mu nzu ubamwo, urahawe ikiringo, warihanarwaye unabishima, ariko nyene yarakubwiye ati ndahakeneye buno nyene, uri kurirukanwa muri iki, ukisanga mu buzima bwawe hari ikintu uzindutse mu gatondo uri kurajera, kandi vy'ukuri utari ufise, kitari gisanzwe kiri muri gahunda yawe. Umuntu aragwaye mu muryango, umwana aragwaye mu muryango, ibintu vyawe birugarije, akazi kawe karagira umicano ibibazo. Ntibisaba randevu, ariko birashobora kuza. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uyu mwami ni umwe mu bami bagize ibihe vyiza byo gutwara, ariko mu gitondo kimwe avyutsa bwigwa ko royaume zitatu canke abami batatu baje kumutera. Ndibaza yuko yararavye mu bubiko bwiwe, asanga abasirikare afise, asanga ingabo afise n'ibikoresho afise, ntashobora guhangana n'abami batatu. Ariko agize gutya ategezwa kwiyumvira ingene agomba kwidefanda. Ariko kandi ndakunda iki kintu caje mu vyimviro vyiwe, yarabajije ngo nta muvugishwa ahari. En d'autres termes, mbega Imana ibivuga kwiki? Mbega mu vyo ndiko ndacamo canke mu vyo uriko uracamo, uhora ushaka kumenya ico Imana ivyibazako, uhora urazwa ishinga no kumenya ico Imana ivyibazako. Kuko birashoboka yuko rimwe na rimwe natwebwe n'igihe tuba dukijijwe kandi twaramenye ko Imana ihaba, ariko kuko usanga rimwe na rimwe dufise negligence ku bijanye n'ubucuti bwacu n'Imana, ibibazo vyinshi turabibamo tukabicamo nk'uko umenga turi twenyene, tukabicamo mu bunyakamwe bikaturemera, ariko kandi ntitugire ayo matsiko canke ntitugire iyo nyota yo kumenya ngo mbega Imana iriko iravuga iki muri ibi bintu ndiko ndacamo. Uyu muntu mu kuvuga ngo mbega hoba hari umuvugishwa muri Isirayeli, ntiyari karondera umuvugishwa kugira ngo abe ari we mukorera ibitangaza. Aba bantu barondera umuvugishwa kuko Bibiliya ivuga ngo dans l'ancien temps canke mu bihe vya mbere, Dieu nous a parlé par les prophètes. Imana yavugishije, Imana yatuganirije ikoresheje abavugishwa. Igihe cyose uravye Ancien Testament, Imana yakoresha abaherezi cyangwa igakoresha abaprofete, ariko Imana ntiyakoresha abantu ordinaire, kandi Imana ntiyaca mu bantu bose, ariko vyari bifise inzira. Nico gituma umuntu ashaka kumenya ico Imana ivuga yagomba kurondera uwumufasha. Ariko kandi uyu mwami aravuga ngo mbega hoba hariho icimviro c'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Igituma Bibiliya itubwira ko dukwiye kuba abantu bakuze, abana bakuze, igituma Bibiliya itubwira ko tugomba kuba abantu b'impwemu, kuko muri monde y'ivy'Imana abakristo bari muri kategori zibiri. Hariho abakristo bakijijwe ariko baba mu mubiri,
abo Bible ibita abakristo bari charnel. Ni ukuvuga ngo n'abakristo ego baravyaho bwa kabiri, ariko nta bucuti buhari hagati yabo n'Imana. Imigenderanire yabo n'Imana ntigaburiwe, ntivomererewe. Ikigira kabiri, imigenderanire yabo n'Imana iri neglige. Kandi kubera imigenderanire n'Imana yabo iri neglige, n'abantu babayeho batumvira. Igihe uzobona umuntu aho vandika ko akijijwe kandi avuga ko akijijwe, ariko ukamubonamwo imyifato n'ingeso mbi, ugomba kumenya ngo uyo muntu arashobora kuba akijijwe ariko n'umukristo wo mu mubiri. Izo ni kategori Nouveau Testament itwigisha. Nico gituma muri bene abo bakristo bitwa abo mubiri habamwo scandale, habamwo ibikozi biteye isoni, kandi hakabamwo ibintu bituma umuntu acanganyikirwa iyo ariko ariyumvira ku bakristo canke ku bukristo. Kandi umukristo wo mu mubiri ashobora kuba umuntu asanzwe, ashobora kuba n'umupastori, n'umupastori ashobora kuba umunyamubiri ariko afise theologie, afise enseignement, ashobora kukwigisha ariko akaba ari umunyamubiri. Ni ukuvuga ngo nta bucuti, nta busabane afitaniye n'Imana. Ikigira kabiri, nta n'ukumvira Imana kuri mu buzima bwiwe. Rero iyo hari ibintu twumva biskandariza canke bitubabaza, twumva biba mu nzu y'Imana, ugomba gushiraho itandukaniro hagati y'aba bantu babiri, umukristo w'impwemu n'umukristo w'umubiri. Kuko umukristo w'impwemu yitwararika imigenderanire y'Imana, ayiha agaciro, kuva akijijwe yihaye Imana, kandi kumvira Imana nibwo buzima bwiwe. Birashobora kumugora, arashobora kunanirwa, arashobora gucumura, rimwe arashobora kugwa hasi, ariko kandi yihuta guhaguruka, yihuta kwihana, yihuta gusubiza ibintu mu nzira. Iwiwe hagomba kuba hari propre. Igihe hari ikintu yumva kimwanduje, yihuta kwikunkumura, kuko n'umuntu ari consacré kandi yahamagariwe ubuzima bwa sanctification. Ikigize ubuzima bwiwe ni sanctification. Aritwararitse ingene abanye n'abandi bantu, aritwararitse rapport ziwe n'abandi bantu, aritwararitse ingene avugisha abantu, aritwararitse amakonflit ingene yajera hagati yawe n'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo n'umuntu adashobora kunegirija aspect n'imwe y'ubuzima bwiwe, ingene akoresha amahera yiwe, ingene akoresha umwanya wiwe. N'umuntu ari minutieux ingene agera famille yiwe, ingene agera inzu yiwe, ingene agera imigenderanire yiwe, ingene yitwararika igikorwa c'Imana. N'umuntu bigoye kuzomubonamo negligence ku kintu kijanye n'ikintu c'Imana. Naho woba uri hafi yiwe, mu minsi mike uzomenya ko ari uw'Imana. Uwo bamwita umukristo spirituel. Ndabipfurije ngo mwese abo dufise bari muri kategori ya mbere mwimukire muri kategori ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Kuko bene uyu muntu afise umwitwarariko wo kumenya icyo Imana ivuga. Kandi ngenda kubwira ngo aba bantu babiri ntibaca mu bibazo mu buryo bumwe. Umwe ari mu rushengero ariko araneshejwe. Ubuzima bwiwe nta victoire amota. Ubuzima bwiwe iyo muravye yama ariko arakubitika, ubuzima bwiwe nta victoire. Ubuzima bwiwe nta jambo ryo kuguhumuriza wo mumva. Ubuzima bwiwe ntumubonamo kunesha. Okay? Usomye muri Matayo cya 16, Yesu Bibiliya ivuga ngo c'est le plus grand prophète. Bibiliya ivuga ngo mu gihe ca mbere Imana yatuvugishije iciye mu bavugishwa, ariko muri kino gihe ciherezo Imana yatuvugishirije mu mwana. Haleluya. Aha rero Yesu afise profesi agira he Petero. Iyi profesi Yesu agira he Petero ni profesi yiyaplika kuri twebwe twese abari ngaha uno munsi muri kino gitondo twakijijwe. Igihe Yesu yari karashaka kumenya yuko abantu by'ukuri bagendana nawe bamutahura, yarababajije ngo mwumva ngaho hanze banyita nde? Yesu ashimwe cyane. Abigishwa baramubwira ingene abantu bamuvuga kwibarabara, ariko Yesu arabahindukira baza ati none mwebwe munyita
nde mwebwe, nshaka kumenya mwebwe munyita gute. Kuko iminsi yose biri important, kuko Imana ari Imana iri relationnel. Biri important yuko Imana nubwo tuyifise nk'umuryango wa Life Center hano hantu, ariko Imana tugomba kwibuka yuko ni Imana individuel, ni Imana y'umuntu ku gatwe kiwe. Rero Imana yari ikeneye kumenya, Yesu yarakeneye kumenya abigishwa bagendana, mbega munyitande mwebwe izina mumpa ni irihe? Zimwe mu nyishu batanze sindazijako, ariko ngira mvuge kuri Petero. Yahishuriwe akamubwira ngo uri Kristo mwana w'Imana. Iri jambo Petero amaze kurivuga ku murongo tugomba gusoma 16:18, Matthieu 16:18, Yesu aramwishura, nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Petero amaze guhishurirwa uwo Kristo ari, akamubwira ngo uri Kristo, Yesu yabonye yuko Petero atamudefinishije muri ligne familiale. Yesu yabonye yuko Petero atamubonye nk'umwana wa Yosefu na Mariya, ariko kandi Yesu amenya ngo iki kintu Petero avuze ko jewe ndi Kristo. Mwibuke ko Yesu naho yitwa Yesu Kristo, Yesu ni izina ry'itazirano ryo mu muryango. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi Kristo ni wasizwe amavuta, ni ukuvuga ngo ni izina rya mission. So Petero amaze kubwira Yesu ngo uri Kristo, Yesu yatahuye yuko Petero yahishuriwe uwo Kristo ari. Kandi Yesu asharamubwira ati ivyo umbariye so inyama n'amaraso yabiguhishuriye, iyo ni revelation, iyo ni ihishurirwa Imana ihejeje kuguha. Ntubitahujwe n'ubwenge, ntubitahuje na theology, ntubitahujwe na experience, ariko iryo jambo hejeje kuvuga kuri jewe ni impwemu w'Imana abiguhishuriye. Mu yandi majambo, wagiye muri communion na Saint Esprit ahejeje kugukomunika ico ndico, kandi wowe Petero kutahuye ico ndico. Nanje ngiye kugira gute? Nzokubaka ishengero ryanje. Mwagiye kure, nagumye kuri verset 18. Haleluya. Yesu aramubwira ati nanje ndakubwiye ngo uri Petero, kandi kuri wowe Petero nzokubaka ishengero ryanje. Haleluya. Ndashaka kubabwira umunsi muri kino gitondo ngo Yesu niwe yubaka ishengero, kandi Yesu ariko arubaka ishengero ryiwe, kandi Yesu ari busy mu kubaka ishengero ryiwe. Kandi uburyo Yesu ariko arubaka ishengero ryiwe ntariko aryubaka mu buryo bw'igifundi cyo kubaka, ntariko aryubaka muri structure isanzwe ya bâtiment mu isima n'ibindi byose, ariko Yesu ari busy no kubaka ishengero ryiwe. Kandi icari karubaka ntariko yubaka iyo habitation canke ibiki, ariko jewe nawe no musi muri kino gitondo turi ishengero Yesu ari karubaka. Aha amwe bwese uko muri hano hantu muriko murubakwa, igituma muza ngaha mu nzu y'Imana mukaza hashushe bigoye, transport igoye, mukumva mwohaba, nuko hari igikorwa ciza Imana yatanguye muri mwebwe, kandi kubera iri kiragikuza kandi iri kiragikomeza, murafise inyota yo kuza mu nzu y'Imana kugira ngo mwubakwe, kuko Imana iri kirubaka ishengero ryayo. Kandi Imana yubakisha ibikoresho byinshi, ariko bimwe mu bikoresho Imana yubakisha ijambo ryayo. Abariko barubakwa ngaha bari ngaha, ndashaka kubona amaboko yanyu. Haleluya. Bwira umuco uti mpwemu yera ari busy muri chantier, ari karanyubaka. Mubarira uti ukunyumbona no musi sikuzosura kumboneje. Yesu ashimwe cyane, kubera ndiko ndubakwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi bikorwa vy'amaboko yayo. Haleluya. Turi bikorwa vy'amaboko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu arabwira Petero ngo nzokubaka ishengero ryawe. Ndashimira Imana muri kino gitondo yuko jewe nka pastor si jewe nubaka ishengero, kuko twari kuvunagurika tugahwera. Ndashimira Imana yuko si twebwe twiyubaka, ariko Yesu
nimba ari ikintu ariko arakora ariko arubaka ishengero ryiwe, waba ubibona waba utabibona, mu byo uri kuracamo byose, mu byo uri kurahura navyo byose, mu bihe byawe bigenda birahindagurika, reka nakubwira ikintu gituma hashuha vyakomera vyagira gute. Ndagomba kugira ngo nta kintu kimwe gishobora guhaguruka ico Imana iriko irakora mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, ariko arubaka ishengero ryiwe. Ndashimira Imana kuko itabura igitoro cyo kuza kunyubaka. Ndashimira Imana kuko itabura amafaranga yo kuza kunyubaka. Ndashimira Imana yuko ata excuse nimwe ihari yuko Imana ihagarika kubaka. Imana irambwira ngo naho uzoba uri mu rupfu nzoba ndiko ndubaka, naho wowe wahomvye entreprise yawe yahenutse, jewe igikorwa canje kirabandanya. Ndi Imana itubaka ifatiye kuri circonstance na situation. Ndi Imana no mu kiriyo cawe nubaka. Ndi Imana no mu bisambuka vyawe nubaka. Ndi Imana no mu guhomba kwawe nubaka. Ndi Imana idahagarika gukora. Ndacariko ndakora, ndatarakora na bugingo n'ubu. Yesu ashimwe cyane, hari ikintu kiko kirakoreka kandi Imana ishimwe. Naho ibindi byose byoba byahagaze, sikazima yo iri kirubaka. Haleluya, haleluya. Reka mumfashe muhaguruke mumvugire haleluya zitatu. Haleluya, muhaguruke tuvuge haleluya. Mumvugire haleluya zitatu. Yesu ashimwe cyane. Aha, haleluya, 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 amen. Bashobora kwicara. Haleluya, haleluya. Imana yacu ntirambirwa, Imana yacu ntibivamo, Imana yacu ntihagarika, Imana yacu ntiyidoga. Ariko arakora, ariko arubaka. Kandi arabwira Petero ngo ngira nubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu, igihe nzoba mpejeje kubaka iryo shengero nzoba nubatse, abo bera ndiko ndubakira muri Life Center, abo bera ndiko ndubakira mu gisagara ca Bujumbura, abo bera ndiko ndubakira muri Afrika. Haleluya, abanyemerera nkubaka. Yesu ashimwe cyane. Abanyemerera nkazana ibipawa, nkazana amashoka, nkazana inyundo, nkabubaka. Abanyemerera nkababumba. Umviriza, nibamara kubakwa amarembo y'ikuzimu. Yesu ntiyavuze ngo amarembo y'ikuzimu ntazobaho. Oya, aha mwise amarembo y'ikuzimu arasamye, agenda azunguruka hagati muri twebwe atontoma, arondera abo akwega, arondera abamira. Uwo ni wa mwansi ngo il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Nta kindi Satani akora atagomba kumamira, ariko Yesu yaravuze ngo ivyo bibamira, ivyo bigomba kubamira. Yaravuze ngo ninamara jewe kuba ndiko ndabiyubakira, mwebwe abandetse nkabubaka, amarembo y'ikuzimu ntashobora kuzobahagarara imbere. Reka ndakubwire, uzoja imbere, uzokomera, uzonesha, uzorengana, uzoca mu mazi ntacazokugira, uzoca mu muriro urengane, uzoca mu kirere urengane, uzohura n'agashurushuru urengane, uzoba mu bugaragwa uzoharengana. Amarembo y'ikuzimu nta bubasha afise bwo gushobora kuduhagarara imbere. En d'autres termes, nta gihe cyo hanze gishobora gufrena progrès yawe igihe wayishuriwe Kristo. Reka kuvuga ngo byaranse kuko ngo nibanshigikira. Reka nakubwira ikintu kimwe, bagushigikire cyangwa ntibagushigikire, nimba Imana yaraguhamagaye ukaba warahishuriwe Kristo, hari igihe abatadushigikira bareka kudushigikira kugira ngo uwo twahishuriwe aba ari we atubera pont yo kurengana amarembo y'ikuzimu. Abantu b'Imana bazogira gute? Amarembo y'ikuzimu ntashobora kubahagarara imbere. Bantu b'Imana, sinzi ko ivyo bintu wowe vyumva canke uvyemera, ariko ndaje kubwikirwa ngo ni wahishurirwa Kristo uwo ari we, nta marembo y'ikuzimu ashobora guhagarara imbere wewe. Nico gituma twe tudasenga abadayimoni, nico gituma twe tutaririmba Satani, nico gituma twe tutaririmba ingorane, nico gituma duhimbaza umwami, kuko uwo mwami yaduhaye kurengana amarembo y'ikuzimu yari yasamye agomba kutumira, ariko kubw'uhishurirwa. Haleluya, kubw'ihishurirwa nzo kugira gute? Nzo kubaka ishengero ryanje. Haleluya. Urugezo rwo guhishurirwa kwawe ruradetermina urugezo rwo kujabuka kwawe.
uko nitwararika muri 2024 ubucuti bwanje n'Imana, niko iyo Mana uko ndayimenya izonyihishurira kandi izovugana nanje. Ijwi ryiwe ry'ubuvugishwa rizomperekeza mu bihe bitandukanye bizoba biriko birahinduka mu buzima bwanje. Nzoba ndiko ndacamwo, nzobicamwo ndabibona, ariko nzi cyane iciyumviro c'Imana kurusha wa wundi abicamwo abibona ariko atazi ico Imana ivuga. Nico gituma Yehoshafati yavuze ngo nta muvugishwa ahari. Eske no kumva ico Imana ivuga nayo? Mbega mwoma umuntu abwira ico Imana? Ego mwambwiye ko abami baje, documentation yambwiye ko 3 baje, yambwiye ko ari benshi cyane. Ayo makuru yiperereza nayumvise. Mbega Imana nayone iriko iravuga iki no munsi muri kino gitondo? Nayone imbarire mwondonderera umuvugishwa. Haleluya. Kubera iki? Kuko uyu mwami arazi ko Imana nayo iravuga, kandi birashoboka ko ivuga ngo muzoneshwa, ariko usomye inkuru uyimanutse ko hasi. Haleluya. Niho bamenye Elisa, baramubwira ati hari umupeti yitwa Elisa, verse ikurikira ati hari umuhungu yitwa Elisa, kandi uyo onya yahora asuka amazi ku birenge bya Eliya. Elisa ari prophète inconnu, ntihari bwaje ahabona, ariko abantu baramenya ngo yahora yoza ibirenge by'umukozi w'Imana Eliya. Aravuga ati genda mu mumpamagarire. Bamaze kumushikana kwa Yehoshafati, aramubwira ati ntugire probleme, muranesheje. Kubera iki abantu b'Imana birashoboka ko Imana ikubwira amakuru atandukanye nayo uri kurumva. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Apocalypse chapitre 1 verset 6 havuga iki kintu? Apocalypse chapitre 1 verset 6. Akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, niyo se icubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bidazoshira. Amen. Haleluya. Bivuge Efeso tuwe gukurikire kweri. Ico yatugize yaduhinduye kubiki? Akaduhindura ubwami. Yaduhinduye yo ko muvuga nk'abantu mutari mu bwami kweri. Vuga uti yatugize. Imana yaduhinduye iki? Nukuvuga ko mwebwe mwari abantu ordinaire, mwari abarundi, ariko mumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, mugahishurirwa Kristo. Iryo hishurirwa ry'ico Kristo ari ryabahinduye ubwami. Ubwo bwami buri mu isi yose, buri mu makontina yose, kandi bwabaye mu mageneration yose. Uhoraho yagize gute? Yaduhinduye. Bwana sifiwe sana. Yaduhinduye ubwami. Hama Fisto bandanya. Yatugize kuba abaherezi b'Imana yiwe. We have become, muri cya gikorwa ciwe cyo kubaka ishengero, muri cya gikorwa yavuze ngo nzokubaka ishengero ryanje, iki gikorwa yatugize kuba ubwami, atugira no kuba yatugize kuba ubwami. Nous sommes un royaume no kuba un royaume yatugize kuba ubwami bw'abaherezi kubw'Imana se. Haleluya. Ninde yatugize? Merci beaucoup, murasoma neza. Ninde yatugize? Yatugize kuba abami, yatugize kuba abaherezi kubwase. Sisi ko muko muravyumva. Rero kuvuga ngo twege ubunya, uretse ko processus yo kubaka ibandanye, ariko already twege tugize gute? Twagizwe abahereza. Apana abahereza mu maeglize, abahereza imbere ya data. Yo, abamarayika ico bakora twebwe already turiko turagikora, kuko amatazirano yacu aja kuri throne. Atugira kuba abaherezi ku bwa data. Icubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira. Apocalypse ngaha iranonsa yuko twebwe dufise renye ya Kristo, turaganzanya na Kristo.
iki nico yeretswe uyu mugabo Yohani igihe yari ku kizinga ca Patimo, ariko kandi kwa Patimosi, ariko atwereka ko twagizwe abaherezi bahereza imbere ya data. En d'autres termes, n'igihe Yesu azoza muri henye yiwe aje kuganza imyaka 1000 imbere y'uko umuhero w'isi ushika, Bibiliya ivuga ngo tuzocira amahanga, tuzocira abami imanza. Yesu ashimwe cyane, ariko twahawe lo henye. Igihe mu isezerano rya kera Yehoshafati yarondera umuvugishwa, mu isezerano rishasha ijambo ry'Imana ryerekana yuko twega bakijijwe iki nico twagizwe. Bwira umucana tuve manuri n'importe qui. Nukuriga abantu b'Imana. Nimwamenya amakuru y'isi hari abantu benshi asuzuguza, kandi hari abantu bisuzugura bakibona nk'uko isi babona. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu badaparvena kwibona au-delà y'ingene isi ibabona n'ingene education ibabwira ko muri. Ariko ndaje kubibutsa yuko mu vyimviro vy'Imana mwebwe murabaherezi. Yesu ashimwe cyane. Murabaherezi kandi mufise henye kuko mwahishuriwe Kristo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndasenga ngo vyinjire mu maraso yawe no mu vyimviro vyawe. Haleluya. Mbwe mucane turi umuherezi. Mumbwe Mana bajambo ngo wowe uri special. Uti ntusa n'ivyo uri kuracamo. Utijwi ry'Imana rirakwibukije muri kino gitondo ko uri umuntu udasanzwe. Nimwana ashima na saa sita mutahe mudundika muri abantu badasanzwe. Haleluya. 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 Kuko bisaba mu kwibonera mu maso y'Imana kurusha mu kwibonera mu maso y'ivyo muri ko muracamo. Bwana sifiwe sana. Murabizi abantu b'Imana gituma eglise turiho uretse ko twakijijwe kugira ngo tuvuge ubutumwa tuzana abantu mu gakiza. Twebwe eglise turi structure iri spirituelle kuko twagizwe ubwami. Abantu mu isi bakwiye kuza kurondera ubwenge bw'Imana. Mwanyumvise abahungu n'abakobwa muri hano hano. Mwebwe muri abantu Imana yiteze yuko isi imenyeramwo ijwi ritumvikana handi hantu. Iki nico catumye Yehoshafati aja muri eglise kurondera umuprofete. Kuko yarondera umuprofete nuko byari bizwi ko muri Israeli Imana irakora kandi iravuga kandi ica mu bantu bayimenye. Uyu munsi haleluya ntiyakironderwa umuprofete, ariko mwebwe muri fonction appel y'Imana iri ku buzima bwanyu, mwebwe muri abaprofete bagenda. Hariho abaprofete muri ministère babihamagari wari uwo muhamagaro wabo, nkuko hariho n'abaevangeliste mu muhamagaro wabo ari ivuga butumwa, ariko umukristo wese arashobora kuvuga ubutumwa. Kandi umukristo wese muri context na situation kanaka arashobora kuvugishwa, wovugishwa ku bana bawe, wovugisha ku muryango wawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko ufise muhemu yera, nubwo wowe profesi atari ministère, ariko muri contexte particulier urashobora gutransmettre icimviro c'Imana kuri famille yanyu, kuri entreprise yawe, kuri business yawe, ku muryango wawe. Ancien Testament barondera umuntu, ariko muri Nouveau Testament twaronse umwana, kandi umwana aduha muhemu, kandi muhemu ari muri twebwe afise izo ngabire zose. Nico gituma mu bihe bimwe Imana igukoresha uku, ikindi kikagukoresha uku, en fonction ya wundi muhemu yera ari muri wewe, bivaye n'igikenewe ashobora kugukoresha mu buryo budasanzwe utari bwibonemwo, bivaye na muhemu yera mu buzima bwawe. Gira mu mishano uti I am a prophet. Kuko muri concept ya Bibiliya umuprofete cyangwa umuvugishwa ni umuntu akomunika icimviro c'Imana. Nous avons parfaite compréhension de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Hama akayi communica. Aha. Reka tugende, vuga uti tugende. Ephésiens chapitre 3 verset 10. Ephésiens chapitre 3 verset 10. Kugira ngo none abakuru n'abafise ububasha bahantu ho mu ijuru bamenyere kwishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Haleluya. Abakuru n'abaganza n'abategeka baze bamenyere kwishengero, baze bamenye ikibo kwishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, infiniment varié.
ubwenge bw'Imana bw'uburyo, ni ukuvuga ngo ubwenge bw'Imana butusha amadomene yose. Imana yashinze yuko abahambaye bo mu isi, abadomina bo mu isi bazomenyera ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, bazobumenyera kw'ishengero. Yehoshafati yarondeye umuprofete, ariko Bibiliya itubwira ngo isi Imana iriko irayirondera, kurondera ishengero, kurondera life center, kubarondera mwebwe mwakijijwe mu mazu yanyu, mu maserire de prière, mu makartier ahantu muri. Imana iriko irarungika isi kugira ngo abantu baze kubegera, kuko Imana itashimye yuko ubwenge bwayo abantu babumenyera hanze, ariko Imana yashinze yuko mu bizera ariho abantu bazoza bakicara, nk'uko w'abagore, nk'uko b'abami bagenda bakamenyera ubwenge bw'Imana kwa Salomo. Ariko uno munsi muri kino gihe c'iherezo, Imana yategetse yuko isi n'abaganza n'ubutegetsi na domination zose n'abadayimoni bazomenyera ubwenge bw'Imana mu ishengero rya Kristo. So mwebwe muri ijwi ry'Imana ryo kugaragaza ubwenge bw'Imana, igihe mushishikaye kubaka ubucuti no guhishurirwa Kristo mu buzima bwanyu, muzogiye gucika abantu mu muryango bahanuza, kuko iyo bakumvise bakumvamo ubwenge bw'Imana naho butangana n'imyaka yawe. Why? Kuko Imana yashimye yuko bitazomenyekanira muri quartier, cyangwa bitazomenyekanira mu bantu bakomeye cyangwa abagize gute, ariko mu bizera Imana yapanze yuko ubwenge bwayo bwose ntiburi mu ma université, ntiburi mu bibanza, ntiburi mu ba scientifique, ariko Imana yagenye yuko ubwenge bwayo abantu bazobumenyera mu ishengero. So en d'autres termes, l'église c'est la voix prophétique. Mu gihe c'igitero Yehoshafati aza akumva iciyumviro c'Imana. Mes frères, birambabaza iyo ndiko ndabona ingene tutariko turacika ico dukwiye gucika. Birambabaza iyo ndiko ndabona ingene akajagari kuzuye mu bantu bakijijwe. Birambabaza ingene ibintu abantu bari bakwiye kuza kutwigirako badashobora kuza kubitwigirako, kuko ivyo bagwaye nivyo tugwaye. Reka ndakubwire, uyu mwami yari afise ubwoba, ariko amaze gushika kwa Elisa, kwa Elisa yari impopulaire, yari inconnu du public, ariko igihe Yehoshafati amushikiriye, ndakunda Elisa, si umuntu yateguye agapredikasiyo ka dimanche, no, ntiyarazi nuko baza kumurondera, ariko already ku gitero kiriko kiraba, nawe n'Imana irafise ikikira kimuganirizako, nkuko abandi bafise ingene bariko barakijera. Igihe bo muri gestion yabo bananiwe kujera n'ikibazo, baje mu nzu y'Imana kugira ngo mu nzu y'Imana bumve ico wewe uvyibazako. C'est ça l'église, ubwenge bw'Imana. Yo, ubwenge bw'Imana, haleluya. Umviriza, ubwenge bw'Imana. Imana ntiyashimye ko abantu bazomenyera ama emotion mu rushengero. Imana ntiyashimye ko abantu bazomenyera gutamba muri eglise, no. Imana ntiyashimye ko abantu bazomenyera matematike muri eglise, no. Imana ntiyapanze yuko eglise abantu bazoyimenyeramo gusa, no. Imana yashimye yuko ubwenge bwayo bwanyegejwe amahanga kuva kera, abantu ko bazogenda binjira mu nzu y'Imana bakaraba imikorere, bakumva ivyimviro, bakaraba iki, abantu bazoza bakavuga ngo dukeneye ni muduha abakozi, life center ni muduha abakozi, turakeneye abantu bava iwanyu. Yesu ashimwe cyane. Amakupula akaza, abantu bakaza bati nimutwigishe kubaka. Ariko uyu munsi bodutumbera dufise akajagari, twahukana nk'uko inkoko zahukana, ntizigira na fidelite. Why? Kuki turi bisizi imwe muri no myaka, nuko eglise iri charnel, twarahagaritse kuba spirituel, kandi kuba mutonda ngaha tukaza tugakora ibintu byose dukora ngaha, ibi ntibitugira spirituel. Kuba abanyamwuka bidusaba ko turi abantu bari ready gupfa no kwiha Imana, no kwemera Imana igahindura ubuzima bwacu, no kwemera tukayumvira mu bintu byose, no kumenya ngo twebwe ntidusa n'abandi bose. Hindukira muri abantu hagati muri twebwe basa n'isi kandi bari hagati muri twebwe. Wibaza ngo niko batumvise ukuri cyangwa batakumva, no? N'aba rebelle kuri autorité y'Imana, kandi ico bariko baradevena kiri pire, kandi gituma abantu banka Imana kubera wewe ingenusi.
ariko Imana muri gahunda yayo yapanze yuko abantu baza kumenyera ubwenge bwayo buhebuje imbere kuri wewe. So ikunkumure, deviens ce que tu es censé devenir, deviens le prophète, alléluia, deviens le représentant de Dieu. Imana izana amahanga ibereke wewe Anike, ibereke wewe Anita, ibereke wewe Chrysostome, abantu bavuye ngo uyu muntu ngo hari ikintu afise kidasanzwe. Yesu ashimwe cyane, kuko icyo ni cyo Imana ishaka. Yehoshafati aza kurondera Imana mu nzu y'Imana, nta muvugishwa hari. Ejo narigishije abagabo ndabereka ingene igihe cyose Satani ari derrière abagabo. Iyo Satani agomba kwica igihugu acaka abahungu. Sinsubira mu byo navuze byose, ariko navuze ngo mu bihugu byose biteye imbere ikintu cya mbere Satani yica ubuhungu, yica la tête, yica vision. Niyo muhemu ya Farawo. Nico gituma uzo kwa musanga abantu b'abagabo cyangwa abantu b'abahungu aribo bantu mu bintu by'impuhemu bagira ubugaba. Ntibakunda amasengesho, ntibaza gusenga tubatumiye saa sita muri pause kuza, ntibakunda kuja muri série de prière, ntibaja no mu bikogwa. Aha korale yo hagarara ngaha mubona abakobwa benshi, ariko ngenda kubwira ngo iyo Satani yatatse abagabo abaheje gutembagaza igihugu. Iki nico Farawo yatahuye ko abahungu bakwiye kwicwa, kuko nibo bazana feko, nibo bazana uruvyaro, kandi nibo bazana multiplication. Ariko abo bahungu bahagararanye n'Imana, kuko Imana yatabaye Israeli kwa Farawo, niko n'Imana igaruka ikabatabara, kuko bemeye guhagarara n'Imana. Bagabo bene data turi ngaha anya, kuko abandi bari ngaha we kumbure siho wari uri, kandi biratangaje igituma wowe imisi yose wamutahari. Biranatangaza n'igituma wewe ari wowe utarabatirizwa. Biranatangaza n'igituma wewe ari wowe atakintu na kimurimo, ari nawe udashaka kugira connection nyinshi cyane, ari wowe wa muri busy. Iyo hageze kurondera ifaranga muri disponible, iyo hageze gukora amagafe yo hanze muri disponible, ariko iyo hageze kurondera uhoraho muri abantu ba mbere batari disponible. Iyo umutwe ugiranye ikibazo n'umutwe haba konfi atawushobora kuyitabara. Nta vyizigiro ndaguha ni washishikara kunegrija vie spirituelle yawe, ahubwo isi izogutwara ikunyohe ikumare. Mucika abantu bo kurara amajoro no kurara murataha amajoro, kandi musanzwe mukenye murushiriza gukenyesha imiryango yanyu, kuko mutari orienté, nta vision y'ubumana iri mu buzima bwacu. Imana yategekanije, Imana yipfuje ko amahanga yose azoza kwiga ubwenge bw'Imana mu ishengero rya Kristo. Eglise ntishobora gufonctiona neza idafise abagabo, famille ntishobora gufonctiona neza idafise abagabo. Naho tuvuga mu Kirundi ngo abagore niyo nkingi y'umuryango, no, icyo ni Kirundi, ariko Bibiliya si kwivuga. Bibiliya ivuga ko umugore ari umufasha. Yesu ashimwe cyane, umufasha si nkingi, umufasha asapotinga usanzwe ariko arafata direction. Ariko iyo utazi n'ivy'abana bafungura, kubera wewe wamufungura hanze, wewe wumva umuryango uri kuwutwara hehe. Abana bariko bakura nk'imfuvyi kandi bafise base. Hama mukavuga ngo murashaka ko Afrika ikira idafise abagabo, aho ubuhinga bwacu byabaye byo gusimbira ku bakobwa bose tubona barengana n'ibindi bisa nk'ivyo, no kutaha twaborewe tutazi n'ingene dutashe, tutazi nabi wacu ingene biriwe. Wibaza yuko hari umuntu azogusengera ngo ivyawe bije mu rutonde igihe uri en contradiction avec la tête. Imana umunsi wa mbere ntiyavuganye na Eva, ariko Imana umunsi wa mbere yavuganye na Adamu. Plan y'ubuzima Imana iganira na Adamu, ntiganira na Eva. Imana ishime kuri ba Eva bahora bagerageza gufata relève, bagacika imitwe kandi atari imitwe, ariko bacika ibisizi imwe, kuko ntibacika ntibogacika imitwe kandi umutwe uhari. Ça devient deux têtes. Mu nzu y'Imana niho hari ubwenge bw'ingene ibintu bikogwa, ntibiri muri culture, ntibiri mu kamenyero, ntibiri mu bajama bawe, ariko biri mu nzu y'Imana, biri mu ijambo ry'Imana. Byose byaranditswe, ntidushaka gusoma, ntidushaka kwigishwa. Mbariza umugabo wicarana, tugeze muri classe ya kangahe? Mumbarize vere umugabo canke umuntu, tugeze muri classe ya kangahe? Aha twama twasaraye, twagize amatangazo, ageze muri classe ya kangahe?
vuga uti calm down. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Havuga ngo iki? ninde yigeze kumenya ivyumviro vy'uhoraho ngo yigishe uhoraho ariko twebwe dufise ivyumviro vya Kristo. Haleluya, haleluya. Subira muto, ariko twebwe dufise indirimbo za Obedi. No, dufise ivyiyumviro. Tukwiye kuba rempli, dukwiye kuba packed, tugomba kuzura, tugomba kuba igikombe cuzuye ivyiyumviro vy'Uburundi. Tugomba kuba abantu buzuye iciyumviro ca Kristo, atani yindi space dufise y'ikindi ciyumviro, kuko yatugize abaherezi ba data kugira ngo amahanga aze kurondera muri confusion, amahanga aze kurondera ubwenge mu nzu y'Imana. Nico gituma eglise ntikuzwa na emotion. Eglise ntikuzwa n'amaprogramme apanze neza. Eglise ntikuzwa n'amachangement ya deco. Eglise ntikuzwa na sound nziza, naho ndayikunda. Eglise ikuzwa n'iciyumviro ca Kristo kirushiriza gusatura abantu bagize iyo eglise. Petero nawe akavuga ngo nuko rero namwebwe nk'amabuye mazima, comme des pierres vivantes, alléluia, qui sont là, édifiez-vous pour former un édifice spirituel. Bamwe muri fondation, abandi muri ama elevation ya mur, abandi muri hejuru ya rento, abandi muri les fermes, abandi muri toiture. Twese turafise aho turi muri batima, ariko twese turamabuye mazima. Nta bari vide barimo. Yesu ashimwe cyane. Ariko twese twuzuye iciyumviro ca Kristo. Muri worship hari iciyumviro ca Kristo, muri protocole hari iciyumviro ca Kristo, mu bigisha b'abana hari iciyumviro ca Kristo. Burya bubebe tubunurisa iciyumviro ca Kristo, ntitubagaburira idini, tubabwira Kristo. Bwataha muhira ugasanga abavyeyi bakeshanje ivyo babigishije, amabuye mazima, abagabo n'abagore. Iciyumviro ca Kristo kikabereka ingene mudirija, kikabereka ingene mukoresha amafaranga, kikabereka ingene mubana n'abandi bantu, kikabafiksa. Kuko twamenye iciyumviro c'Imana. Barizo mwicara ico nico turi. Nani mubona ko ubupagani bwateye inzu y'Imana. Naho atari mwese, hariho benshi ngaha nshima ba grave bari hano hantu, ariko ntimubona ko ubupagani bwateye inzu y'Imana. Ushaka kwahukana ahanuza mwebwe, nimwe mubwiye ko ata problem. Utunzwe n'umuhabara agira hebe, nimwe mumwankuraje ngo ntaco. Niwe ngo na muimbaji fulani njogi siko. Njo ivo. Imana irakubona, Imana iragukunda, Imana n'urukundo. Mukica mugafyonyonga ubwenge bw'Imana, mukabusuzugura kwere, mukabushira hasi cyane vile. Eglise iragwaye, harakenewe umuprofete. Iyo mvuze umuprofete, sindiko ndavuga wa wundi kugira ngo nta problem, uri mu mafuti, atinya kugukosora kuko ari uri ha minervare na loyer yiyo. Sindiko mvuga wa wundi akwiruka inyuma kugira umufungire udufaranga duke. Niko mvuga umuntu ashobora kukubwiza ukuri, agatuma ubuzima bwawe bugaruka mu nzira y'Imana. Uyonya urashaka umukunde, ariko babandi baguma bakubwira ibintu, aha ntibatubwira ibintu. C'est la pensée, ubutunzi bw'ishengero, c'est la pensée de Christ. Iciyumviro ca Kristo, iciyumviro ca Kristo, iciyumviro ca Kristo. Iyo kitahari hari ibindi vyiyumviro.
mwanyumvise abantu b'Imana, iyo tutuzuye iciyumviro ca Kristo twuzura ibindi vyiyumviro. Nico gituma hari mélange, nico gituma nta victoire, nico gituma nta buryohe, nico gituma nta ntsinzi ku caha, nico gituma nta guhagarara, nico gituma hamba hariho kugwa no kuvyuka, nico gituma ukigwana na vyaha nyene, nico gituma uracari mu za ngorane nyene, nico gituma 1 Corinthiens chapitre 12. Oya, stop. Yo ndayiretse. Reka mvuge iyi verset. Matthieu 5:13. Matthieu 5:13. Muri umunyu w'isi. Ariko umunyu iyo ushize uburyohe ubu kiryoshwa n'iki? Ntacu ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Vuga uti ndi umunyu w'isi, ariko ninahera uburyohe nta kindi kizoba gisigaye atari ugutabwa hanze abantu bakankandagira. No munsi ndabibabwire mu dukwa tumwe muri ibi bihe turiho, l'église est piétinée. Yesu igihe yabwira abigishwa bavuze ngo mwebwe muri umunyu. Ndashaka mumva iyo position iri privilege Imana yaduhaye. Nagerageje kurekorta ivyimviro bikeya, ndabasomere bikeya vy'ico umunyu maze. Icambere, umunyu wongereza uburyohe, ivyo murabizi. Yesu ashimwe cyane. Umunyu wongereza uburyohe, si ivyo gusa, uranongereza akamoto naturel k'ivyo kurya. Bica bituma rero umunyu ari ikintu kidashobora kubura ku masahani ya bamwe. Vuga uti umunyu, vuga uti ndi umunyu, vuga uti mfise uburyohe. Ibintu bitari biryoshe ndavyinjiyemo bica biryoha. Famille itaryoshe ndayirimwo iraryoha. Quartier itaryoshe, akazi kataryoshe, ishuri ribishe, aho ndi abagenzi ndimo baca baryoha. Mwebwe muri valeur imisi yose ajoute ku bintu byari bisanzwe biri muri eta itari nziza. Vuga uti umunyu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Cyo ni cambere. Ikindi umunyu umaze, umunyu barawukoresha mu kubika ibintu. Ni ukuvuga ngo umunyu urashobora kuwushira mu bintu utifuza ko bizobora, ukabishiramo umunyu kugira ngo umunyu ubihe durée de vie igihe byari kononekara hakiri kare. Ni ukuvuga ngo umunyu c'est un agent conservateur. Umunyu urakipinga ibyari bigiye gupfa bigashishikara bifise ubuzima kubera umunyu. Hari ico mwumvamo? Hari amasituasiyo ariko arapfa, hari ibintu biko birabiha, wowe rofeti yuko uhari bizogira ubuzima, bizobikwa, bizozigamwa. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti ndi umunyu. Erega mwebwe ikintu gitangaza, bamwe muri mwebwe mwibaza ngo murarindire ko abantu babafasha, ariko namwe Imana ibarindire ko ari mwebwe muja kubafasha. So iyo utitahura ushobora kuja aho ritariyo. Ikindi mutazi, umunyu urazana uraregura pression arterielle. Naho atari mwiza kuwurya ari mwinshi cyane, ariko umunyu urazana équilibre kuri pression yawe arterielle. Uko uravyumva, umunyu urongereza texture y'ibintu, yabo umukate yabiki. Uravyumva, hariho n'indi biterme ngaha biri scientifique. Uravyumva, umunyu urakoreshwa muri industrie. Ni ukuvuga ngo umunyu ni igikoresho kidasanzwe, ni ikintu kidasanzwe. Camwimvira rero ko ico kintu kidasanzwe Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo mwebwe muri umunyu w'isi. Nenda babaza ikibazo, umunyu ni problème? Nababajije, umunyu ni ngorane? Umunyu ni solution? Nenda kubaza ori problème? Ega nta nivyo mukwemera. Yesu ashimwe cyane. Rero Bibiliya yatubwiye ikintu gikomeye ngo iyo umunyu rero utakaje uburyohe bwawe, ni hamwe muzosanga amakuru hanze
abantu baganira abapasiteri, abantu baganira abaririmbyi, abantu baganira abantu b'Imana ngo ya uno munsi ngo yagize iki, ngo bamufatiye aha, ngo bamusanze muri iki cumba, ngo yagize guteya. Ni ukuvuga ngo eglise uno munsi irasuzugurwa, igahonyogwa, kuko adefo yo kutagira uburyohe turi suppose kugira, hariho abantu bashobora kwipermeta kudupietina kuko tutariko turadevena ico dukwiye kuba muri société nungaho hanze. Nous avons perdu notre voix prophétique. Nous avons perdu notre position iri prophétique. Ariko ndaje kubabwira ngo mwemerere iyo Mana mwubaka ubucuti. Mugiye kuvugishwa mu masituation yanyu ahinduke. Mugiye guhindura ibintu byanyu bigahinduka kuko muri position muri autorité ntimurinda gukinda, ntimurinda no kwikeba, bicika naturel kuko ico ni Imana ishaka ko muba. Mwebwe muri umunyu, mwebwe muri solution. Uburundi burahezagiwe kuba budufise. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo Burundi burahezagiwe kuba budufise. Yesu ashimwe cyane. Nubwo harimo abantu bashobora kuba bibaza ngo rimwe na rimwe ngo amasengesho ngo amashengero ngo yaragwiriye ngo amagize gute, nta muntu yidoga ko ubare bugwiriye, ariko baridoga ko amashengero agwiriye, ariko nuko agwira akagwiza ibibazo kurusha uko agwiza umunyu. Umunsi mutanguye kuba umunyu, abantu bazobaha amazu yanyu umuyasengeremo amazu yabo ati nimuze, kuko turashaka yuko natwebwe bigira gute bikoreka. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Nico gituma abantu b'Imana ndabahe impanuro mbere yuko dusenga. Nukuri ndabateye intege. Mubinyemerere basi. Ndakibasaba iki kintu tugikore. Muri uku kwezi guhera kuri uno munsi, gushika ku kwezi kuze guhera. Fata ku mwanya wawe wo kurondera Imana, wongereze mu isaha imwe. Nimba ufatiye mu ijoro, nimba ufatiye mu gitondo, ariko nimuze dusenga uvuge ngo Mana ntahuza place yanje, ubaka ico ugomba kubaka muri jewe. Naho wowe warumaze igihe uri mu mafuti waragize gute, vuga uti Mana wowe uri umunyembabazi, mbabarira ko ndahagurutse jewe ndashaka ko ibintu byanje bihinduka. Nkuko Elisa yaravuze kandi agaprokrama icimviro c'Imana, ndagomba Mana muri iyi minsi umicimviro cawe. Sishaka kumenya icimviro c'abantu n'icimviro c'isi kurusha uko nzi icimviro cawe. Nabwiye abantu bo mu gatondo nimugwane, ntimurekure, soma Bibiliya mushake muyisinzirire ko kora igishoboka cyose umenyane n'Imana. Imigenderanire irubakwa. Nimuze ngaha igore, uze ngaha saa sita, uze ngaha dusenge, abandi basenge nawe uze gusenga, usubire ku kazi, hagarika gufungura wumvise twisonzeshe, isonzeshe wumvise twakoranye mikarite, genda ukorane n'abandi. Ariko kandi agomba kuvuga ngo ijwi ry'umuprofete rigomba kwiyeleva, kuko umuprofete akomunika information akuye ku Mana, ariko ntashobora gukomunika information atari mu busabane n'Imana. None Imana yo gusanga he kugira ngo muvugane ivyanyu? Abikoreye imitwaro yawe baragize neza, ariko ku rundi ruhande ntubarekere ngo bayikorere, we ntuyikorere, kuko umuntu wese Imana imuganiriza kuvyiwe kurusha uko ikoresha abandi. So nimuze duplonger muri uru ruzi. Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana babunyakura n'ubuhizi. Efforce-toi d'entrer par cette porte. Niko Bibiliya ivuga. Vuga uti je nzovyuka, naho nzobura ivyo mbarira Imana, nzokwicara ndabiye ngo nicaye. Ariko nanje ndagomba kuyumva, ndagomba kumwumva, ndagomba kumukorako, nanje ndagomba ko bibi vyanje, si vya pastori, si vya basenzi, nanje ni ivyanje. Nimundangira aho abandi bari, ngende kwifatikanya nabo, ariko ndanse kurindira kugaburirwa nabo hanze. Igihe Imana yateguye ameza, haleluya, ikabiri kiranyubaka, ndagomba contact direct. Contact direct. Yagikenewe Elisa, no, yatuvugishirije mu mwana, kandi uwo mwana imbuto yiwe iri mu mitima yacu, iri kirakura. Mpwemu wiwe turi ingoro ziwe, ntibikiri ivyo hanze, biri personnel, ni ivyanje, ni ivyawe. Tegura icumba cawe, sanctifia ubuzima bwawe. Ndabizi yuko muri uku kwezi hari abantu Imana igiye kuvugisha. Hama ico uzosenga, uzobwira Imana uti Mana manifeste ta présence mu vyanje. Haleluya.
barambwiye kuvuga, vugana nanje Mana. Barambwiye gukora, nagomba kubona ibikorwa by'amaboko yawe Mana. Naje ubwanje ubundi umuherezi, nta baherezi ngirondera, kuko Yesu yatugize abaherezi ba data. Igihe Yehoshafati bamubwira ngo hariho umuprofete, ntibamubwiye ko hari umuprofete, bavuze ngo nta muvugishwa hari, baca baramubwira ngo hariho umuhungu yitwa gutya. Bari bagifise amadute kuko umwami abantu baramutinya. Yahora yoza ibirenge, vuga uti yahora yoza ibirenge bya Eliya. Ariko twumva amakuru usanga ari iwe cyangwa umenga yarakiri mutamara, sinzi ibyo twumvise, ariko yahora yoza ibirenge. Umwami bamubwiye uwo muntu avec des doutes, umwami aca aravuga ngo uyo niwe. Sinzi ko mwabyumvise. Oya, hari ahantu havuga ngo uwo niwe, sinzi ko ari verset. Aca avuga ngo la parole de l'Éternel est avec lui. Yaramuzi. Nababajije yaramuzi. Ariko kuko yarazi se, mu buryo bw'impwemu, Eliya yavuze ati nimba ari uwa Eliya, ijambo ry'Imana riri kumwe nawe. Igihe kirageze aho abana b'inzu basa n'abavyeyi. Igihe kirageze aho témoignage yawe itarinda kuva ko abantu bakuzi cyane, ariko juste kumenya aho waririye naho wonkerejwe, bakavuga ngo nujya niwe. Kuko il était tellement vrai ko bitashoboka ko yaravyaye igisizi imwe. Hallelujah. Vugana nanje, vugana nanje mwami, diteze kukumvira. Vugana nanje, vugana nanje, vugana nanje mwami, diteze kukumvira. Vugana tuzi ijwi ryawe uvuga uti vugana nanje mwami. Arashobora kuvuga, ashobora kukuzuza iciyumviro ciwe. Haleluya. Diteze kukumvira. Vugana. Umunsi muri kino gitondo je naje numva ashaka kuza gusenga, kandi uburyo numva ashaka gusenga, numva ashaka kubwira amarembo amwe y'ikuzimu guhera kuri uno munsi muri kino gitondo kubikwerekeye. Amarembo yugagwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana iguhe ikiraro cyo kujabuka ayo marembo y'ikuzimu. Mana iguhe grâce yo kujabuka kuri ibyo bintu biko biraguhitana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nkuko Elisa yavuze ngo muranesha. Yesu ashimwe cyane. Nanje uno munsi muri kino gitondo ndashaka juste gusenga, mvuga ngo Mana zana intsinzi muri kino gitondo. Muri iyi situation yawe yakuvyukiye umunsi umwe nk'aba bami batatu, ndashaka Imana izana intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Unyemerere ucica aho hantu nyene utangure kwisengera mu kibanza cawe. Utangure gutegeka, kandi ndashaka musenge mutege vuga ati amarembo ndayugaje mu izina rya Yesu Kristo. Ivyari bihagurutse kumira, ivyari bihagurutse kunzibira, ivyari bihagurutse kugwanya ubuzima bwanje, ikiza campagurukiye, kibazo campagurukiye, umuriro wampagurukiye, yes, uruzi amazi yampagurukiye, kibazo campagurukiye, ikiri mu nzu, kiri hirya y'inzu yanje, kiko kiragwanya ubuzima bwanje. Haleluya. Ndashaka ijwi ry'umuntu wese muri kino kibanza. Ndashaka ntagire umuntu umwe asamara, ndagufasha gucunga amasaha, ariko ndashaka gusa mu kanya gatoya umenye nk'uplongeje mu cyumba cawe, utangure guhamagara Yesu, uvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Yaravugishijwe ngo nzokubaka, kandi amarembo y'ikuzimu ntashobora kuzoguhagarara imbere. Ni wakubaka kandi wareka arakubaka. Ntashobora kuba ariko arakubaka ariko en même temps Satani agahaguruka kugira ngo yopoze ku mugambi wiwe. Ico yatanguye azogikora, kandi ico yatanguye azogikomeza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu
Yesu Kristo, wowe mwubatsi w'umuhinga, wowe mwubatsi udasanzwe, wowe mwubatsi wabwiye Mose ngo niwubake nk'uko nakubariye, niwubake selon le plan que je t'ai donné. Mose ntiyubatse ivyiwe, ariko yubatse ahawe igicapo. Mana wamuhaye igicapo, niwe wubaka Mana, niwe wubaka imiryango, niwe wubaka Mana imiryango, niwe wubaka abantu bawe, niwe Mana wahaye amakuru, niwe wakomeje uyu mwami Yehoshafati yaguhindukiriye. Mana hari abantu bahagurukiwe hano hantu, hari abantu Mana bariko baragwana, hari abantu bakikujwe, hari abantu bari saturé, hari abantu bariko barahenugwa, hari abantu badatahura aho bari, hari abantu bari mu gihe ca confusion, hari abantu bari mu kibanza cyo kuzazanirwa, hari abantu bababajwe, hari abantu batekewe, hari abantu batazi ejo ngere bizoba bimeze, hari abantu bari mu ruhagarara. Ariko Mana ndaje hano muri kino gitondo kuko wampaye ijambo ryawe kugira ngo Mana mbwira abantu bawe yuko amarembo y'ikuzimu adashobora kubahagararako. La plus grande prophétie que l'église a héritée, la plus grande prophétie que l'église a héritée, amarembo y'ikuzimu ntazoduhagarara imbere. Ega arahari, ega azohaguruka, ega azogerageza kukugwanya, ega azogerageza kuvanga ivyawe, ega azogerageza kuguteranya, ega azogerageza gusambura ivyawe, ega azogerageza kukwiba, ega azogerageza kugutwara utwawe, ega azogerageza kugukanga, azozunguruka arondera abo yorotsa. Ariko uno munsi muri kino gitondo nk'abantu b'Imana, nk'abantu Imana yagiriye neza, nk'abatoranijwe, nk'abahamagariwe kuba abaherezi ba Data mu izina rya Yesu Kristo. Sheketele blo shakatala blo shandalako rendele kotele blo shandalako sheketele blo la kashetele kotele blo sheketele blo. Vugishwa mwana w'umuntu, vuga mwana w'umuntu, vugana nayo marembo, vugana nayo marembo. Ewe kuzimu washushe, ewe kuzimu wasaze, ewe kuzimu wahagurukiye abantu b'Imana, ewe kuzimu wahagurukiye ishengero, mwisi yose wahagurukiye ishengero, mwisi yose wahagurukiye icimviro ca Kristo, mwisi yose wahagurutse kugwanya umugambi w'Imana. Ariko turaje kubwira ngaho no musi muri kino gitondo, sohoka. Turaje kubwira muri kino gitondo, rekura. Turaje kubwira muri kino gitondo, imuka. Turaje kubwira muri kino gitondo, ava mu nzira. Muntu w'Imana arapogesa, muntu w'Imana araje imbere, 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 muntu w'Imana azototahara kuko yaratewe mu nzu y'Imana, kuko yaratewe mu nzu y'Imana azototahara. Ndavuze ngo uratotahara, ndavuze ngo uranaga, ndavuze ngo urakomezwa, ndavuze ngo urasigwa, ndavuze ngo urambikwa, ndavuze ngo ni ntaco bizokugira. Ndakubwiye ngo Uhoraho yateguye Gosheni, ikibanza kidashikwamo n'ivyago, ikibanza kidashikwamo n'ivyago. Hazoba exception kuko hari amaraso ku gishimaryango cawe, hari amaraso ku miryango yawe, hari amaraso ku nzu yawe. Amaraso ya Yesu avuga ivyiza kurusha amaraso ya Abeli, amaraso ya Yesu avuga ivyiza kurusha amaraso ya Abeli. Ayo maraso aratuma umumarayika wo kurimbura akurengana. Ndavuga ngo bikurengane, ndavuga ngo bikurengane, ndavuga ngo bikurengane. Vyita amazina bivuge wora bizi, vyita amazina bivuge wora bizi. Nihagira nico Imana ikubarira muri uku kwezi tugiye gusenga, uzuvyandike, uzushinga intahe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye inzu yanyu, ndasengeye ahuba, ndasengeye mu nzu iwanyu, ndasengeye ahuba, aho uri, aho ufise uburaro. Ndavuze ngo biryohe kubera wewe, ndavuze ngo biryohe kubera wewe, ndavuze ngo mu bagenzi, ndavuze ngo mu bakolege, biryohe kubera wewe, biryohe kubera wewe. Oh, turaryosha, turabiryosha. Ewe Burundi turakuryosha, ewe Burundi uzototahara, ewe Burundi uzokira, ewe Burundi uzoryoha mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Antikristo adakora mu mwidegemvyo kubera ishengero rya Kristo, niko no ngaha kuri uyu mugabane wacu turavuze ngo Mana y'amahanga, Mana itegeka hejuru y'ikintu cose. Ndavuze ngo Mana ryosha ibintu kubw'ishengero ryawe, ryosha ibintu kubw'ishengero ryawe. Oh, tahuza aba bantu kari umunyu, tahuza aba bantu kari umunyu mu ngo zabo. Ryosha ingo ziriko zirabiha, ryosha ingo ziriko zirahenurwa,
ryoshe ingo ziriko zirategwa. Oh, biryoshe Mana, subira kandi ubiryoshe kubera umunyu Mana, urukundo ruriko rurazimangana. Oh, kubera umunyu, conserve bika ibiriko birononekara. Oh, kubera umunyu ivyo ariko birapfa, reka bigire ubuzima. Ndavuze ubuzima, ndavuze ubuzima, ndavuze ubuzima. Womfasha tukavuga ubuzima, womfasha ukatura ubuzima. Vuga ubuzima muri urwo rupfu, vuga ubwo buzima muri iyo deception, vuga ubuzima muri uwo mubabaro, vuga ubwo buzima, vuga ubuzima, vuga ubuzima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, lendele koshanda la katalablo, leke sheketele blo shakata, leke shetele kondele blo shandalako, la kashakatele blo shandeleko. Ndavuze ngo bikuveko, ndavuge ngo bikuveko, ndavuge ngo bikuveko, ndavuze ngo bikuveko, ndavuze ngo ukunkumugwe, ndavuze ngo utunganywe gose, ndavuze ngo bikuveko, byahora bikurusha inkomezi, ndavuze ngo bikuveko, byahora bikurusha inkomezi, ndavuze ngo bikuveko, byahora bikurusha inkomezi, ndakuvuye ngo bikuveko, ndavuge ngo nibakure kure, nibakure kure, nibakure kure mu izina rya Yesu. Sheketeleko. Amarembo ndayugaza mu izina rya Yesu Kristo, amarembo ndayavuma mu izina rya Yesu Kristo. Ewe kuzimu, ewe kuzimu, ewe kuzimu, inkomezi zawe ziri hehe? Ewe kuzimu, byaragenywe kwishengero rizoguhonyora. Ewe kuzimu, byaragenywe yuko ishengero ryahawe ububasha, byaravuzwe yuko bagizwe abami, bagizwe ubwami, ubu bwami bw'abakwizera mu izina rya Yesu Kristo. Urasenze mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye abantu bari ahantu bariko baraca ahantu hagoye, bariko baragwana n'ibyo batazi, abarota nabi, abatagisinzira mu ijoro, abatagiparvena gukora icyo bahora bakora, abatewe n'ibigwara, abafise imitwe itumvikana, abafise ibinyanya mu maguru badashobora guhaguruka. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Bohoka mu izina rya Yesu Kristo, bohoka mu izina rya Yesu Kristo, bohoka mu izina rya Yesu Kristo, bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Oppression, hari abantu bamaze igihe bari muri oppression, hari abantu bamaze igihe bumva bacinyijwe, hari abantu bamaze igihe bumva ivyiviro vyabo biri kure, hari abantu bamaze iminsi bumva bihebuye birenze. Ndavuze ngo wakigatanya, va ku bitugu by'abantu b'Imana, wakigatanya, va ku bitugu by'abantu b'Imana. Yesu ariko arubaka. Ayo maraso ntasubire kuva mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maraso ntasubire kuva mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maraso ntasubire kuva mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo biriko biragenda bipfa, vyama bipfa ku masaison. Ndavuze ngo ntibisubire gupfa mu izina rya Yesu Kristo. Reka umunyu ubizigame, reka umunyu ubizigame, reka umunyu. La katalablo shatalako. Nimba n'amajambo yaguheranye wivugire ngo Yesu, 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 mugabisha, mugabisha w'intambara. Yesu wa undi yahagaze imbere ya Yosuwa akamubaza ngo urinde, uri mu ruhande rwacu cyangwa uri hakurya yacu? Oh, Yesu mugabisha w'intambara. Yesu agwanira ishengero, Yesu agwanira abamukunda, Yesu agwanira abamwitirirwa, Yesu atirengagiza abantu biwe. Yabuhaye kuganzanya nawe. Ndavuze ngo iki ni igitondo cawe cyo gutegeka amarembo y'ikuzimu, uyafise ko controle. Ntidutinya Satani, ntidutinya n'ibikorwa vyiwe, kuko twarubahuwe n'uwo mwami. Haleluya. Mu minota mikeya haguruka duheza imbere ko duheza. Minota mikeya haguruka gatoya. Haleluya, haleluya, haleluya. Numva hanje mwiri jambo Imana yabwiye Mose ngo nibafungure bakenyeye. Haleluya. Hari igihe Imana ibije gutabara abantu bayo. Haleluya. Ikababwira gufungura bakenyeye, biteguye kugenda no gukonkerisa amapromese. Nawe haguruka nk'ikimenyetso cyo guhaguruka. Bisobanura ngo ivyakwicaritse byose kuri uyu munsi muri kino gitondo turavyugaje mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Kiringo c'ubuja kiraheze. Abantu bafungura bahagaze,
nk'abantu bagomba guposeda ibirenge byabo biri muri direction ya victoire. Ndavuze ngo ibirenge byawe bije muri direction ya victoire, ugende mu kibanza cyo guposeda icyo Imana ikwemerera. Amarembo y'ikuzimu urayaca ko nkuguruka ntituyatebako, ariko ndashaka tuvugire hamwe ngo be tuvuge ikigabasha. Ico muzokugaza hehe ngaha mw'isi no mw'ijuru kizoba kigize gute? Barakubwiye ngo hari igitero, ndagomba ucugaze ngaha mw'isi no mu kirere gihagarike gukora, peu importe ico arico cose. Yesu ashimwe cyane. Lamblo sheketse, wofata ukuboko k'uwo muntu muhagararanye. Lakashetseleblo shiketseleblo sheketseleblo shakatalablo landala ketseleblo sheketseleblo lakasheketseleblo shandalako lakateleblo shandalako lindeleblo shandalako teleblo. Inda yawe yuguruke, inda yawe yuguruke, akazi kawe kuguruke, iduka ryawe ribeho, business yawe ibandanye ishishikare, mariage yawe ibe restore, abana bawe bakire, umuryango wawe ubohoke, urudandazo rwawe rucemo, imiryango yuguruke, ama autorisation warenganijwe ukibwa acemo, urubanza warenganijwe muri justice ora aguteturure, ora agutera iteka, ivyawe vyagwanijwe, ivyawe vyabaye bloke mu izina rya Yesu Kristo, oraho agusange abikuzanire mu izina rya Yesu Kristo. Abakunyegeje, abakunyuruje bashigwa habona, babe expose mu izina rya Yesu Kristo. Ikinyegejwe kiriko kirakugwanya gishigwa habona. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagomba usengera uwo muntu muri kumwe, undeke jewe nibandanirize, ariko uvuge ngo amarembo y'ikuzimu, amarembo y'ikuzimu, amarembo y'ikuzimu, amarembo y'ikuzimu akorera mu bushobozi bw'indwara, amarembo y'ikuzimu akorera muri domaine ya finance, amarembo y'ikuzimu akorera muri domaine mental, amarembo y'ikuzimu akorera muri domaine professionnel, amarembo y'ikuzimu akorera muri domaine ya famille, amarembo y'ikuzimu akorera mu miryango. Ababaye kigihe kirekire, yabononye igihe kirekire, mu izina rya Yesu Kristo ama barrière spirituelle Satani yashizeho, yaho mutagomba kurengana, naho mutagomba gushika, arenganwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwa mbere upersa, uwa mbere upersa. Yes, yes. Ntagishobora guhagarara, ntagishobora kurihagarara imbere, ntagishobora kurihagarara imbere, ntagishobora kubahagarara imbere, ntagishobora kubagwanya ngo kirame, ntagishobora kubagwanya ngo gikomere, ntagishobora kubagwanya ngo kigumane inkomezi, ntagishobora kubagwanya ngo gishobora kubakontena bameze nk'uruzi rwawe ruratemba, baratemba, ntagishobora kubagwanya. Nta muntu yobagwanya, nta muntu yobahagarara imbere, nta badayimoni bobagwanya, nta badayimoni bobahagarara imbere, nta masezerano, nta bimazi byatanzwe, nta bapfumu, nta barozi bobahagarara imbere ngo bishoboke, kubera amarembo y'ikuzimu atazorihagarara, atazorihagarara. Yesu wanje, Yesu wanje, kora ikintu gishasha muri kino gitondo, kora ikintu gishasha muri uku kwezi turimo, kora ikintu gishasha muri iyi ndwi Imana, kora ikintu gishasha kuri uyu munsi muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. N'abagwaye bari hagati yanyu, aho nyine abantu bagufasha amaboko, ndavuze ngo ubuzima bugendagende muri ayo maboko, ndavuze ngo ubuzima bugendagende muri ayo maboko. Uhora habohora umubiri wawe, uhora akiza umubiri wawe, uhora hagutabare, uhora haguserukeko, uhora haguserukeko mu izina rya Yesu Kristo. Ibivyimba, ibigwara, ivyizana, imitima, uruhagarara, ibihimba vyo munda, ari ivyo mu mutwe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uhora hagukiza muri kino gitondo. Amarembo y'ikuzimu ntashobora kuzohagarara imbere y'ishengero. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Anyemerera wivuye ngo Yesu, Yesu. Subiramo kuvuga ngo Yesu gusa. Haleluya. Izina twahawe Yesu, izina ry'ububasha Yesu, izina ryuzuye inkomezi,
izina riganza amahanga, umwami w'ubwiza. Izina byose rigomba gupfukamira, izina ritegeka, umwami ahambaye, umwami aganza, umwami yinjira mu nzu yawe, umwami aganza umutima wawe, umwami yinjiye kwa Zakayo, umwami yinjiye muri ya mazu, umwami yahuye na wa mupfakazi, umwami yinjiye kwa Lazaro, umwami yagendeye abapfakazi, umwami yatabaye umugore yapfishije umwana, umwami yatabaye umugore agwaye ubutinyanka, umwami yatabaye wa musirikare afise umwana agwaye. Umwami avuga amakuru atandukanye n'ayandi makuru. Umwami yahuye na Yoshafati akamuha amakuru. Umwami yahuye n'abafise ubwoba bariko barajabuka amarembo y'ikuzimu yabahagaze imbere. Uwo mwami akavuga ngo ceceka, ari ngaha, arahari, yamaho, uko yarari niko ari, niko azokwama ibihe byose. Muri we nta gitutu cyo guhindagurika, aratabara. Yagiriye neza abakera, natwe ab'iki gihe aratugirira neza. Yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Nta kintu na kimwe gifise ico kizotugira. Haleluya, haleluya, haleluya.